Diaspora idasinzira. Ashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye kiri mu gisagara ca Bujumbura, Samuel Ndayiragije arongoye Diaspora Ndundi aho yaravuye mu rugendo yagize mu bihugu vya Uganda, Tanzania na Kenya kugira ngo aganire n'abarundi basanzwe baba muri ivyo bihugu. Yakiriwe n'icegera ciwe Odeta Nisabwa aho yaciye atanga ikiganiro ku bamenyesha makuru. Samuel Ndayiragije akaba yashikirije ko intumbero y'urwo rugendo kwari uguhura n'abaserukira Burundi mu bihugu vya Uganda, Tanzania na Kenya hamwe n'abarundi basanzwe baba canke bakorera muri ivyo bihugu. Samuel Ndayiragije akaba rero mu ijambo ryiwe yanaboneye akaryo ko gutera kama basanzwe baba hanze bose kwiyumvira ku kungene boteza imbere igihugu c'u Burundi bataravye ubutandukane bwabo, kuko ngo igihe tugezemo ari igihe c'ibikorwa atari igihe c'amajambo. Samuel Ndayiragije akaba kandi atera ivyatsi abo bose bafise intumbero yo gusambura, ahubwo akabahamagarira kugwanya basesa nkuyoze bunze ubumwe nk'uko tubisanga mu majambo yashikirijwe n'intwari z'igihugu c'u Burundi, umuganwa Rudoviko Rwagasore na Melchior Ndadaye. Muri urwo rugendo nyene Samuel Ndayiragije akaba yamenyesheje ko abarundi baba mu gihugu ca Kenya na Tanzania bashoboye kwitangira ingoro ya Diaspora Ndundi zo kubakwa mu gisagara ca Bujumbura, aho bitanze imiliyoni z'ababa 300. Murakoze. Urugendo twagize rwa rugendo rw'akazi haraheze indwi birarangiye. Uno munsi mu rugendo twafashe ku munsi wa kabiri indwi yahera twatugiye ubwa mbere muri Uganda, twarahaciye mu buserukizi bw'u Burundi, tuva ngaho tuja muri Kenya Nairobi, tuva tuja Tanzania, hanyuma twari kuba twagiye no mu kindi gihugu ariko twabonye ko tubanza kugaruka kubera ko murazi ko twagize appel d'offre. Akazi twabonye ari kenshi cyane, twabonye ko tubanza gushiraho yindi equipe dufise ntikwiye kugira ngo imbono ya Diaspora Ndundi mu myaka 3 twiyemeje gushikako tuyishikeko, na cyane cyane tubanje kugira equipe, kuko formation ya equipe nziza niyo ituma umuntu ashika kwihangiro ryihaye. Majambo make n'ubwo rugendo twagize, ngiriye ko rero urugendo rwagenze neza. Nkashimira Imana yadushikaye amahoro, nkashimira kandi ubuserukizi bw'undi muri Uganda ingene bwatwakiriye neza n'abarundi basanzwe barongoye bari muri ico gihugu. Nkashimira kandi ubuserukizi bw'u Burundi muri Kenya ingene bwatwakiriye neza, urubanza rukagenda neza. Nkashimira cyane abarundi bo muri Kenya bo nyene ubwabo bavuze bati umwanya wo kuba mu buntu butagira kamaro uraheze, reka turengere bidutandukanya tuba ikintu kimwe. Muri Kenya rero hari imigwi 3 y'abarundi badahuza batumvikana, ubu dushima Imana yuko byagenze neza, ubu barahuza, bafise uburongozi bumwe, bafise imbono imwe, no kuvuga bose no munsi babona ibintu cyo kimwe. Nico rero dushimira Imana ko bwa mbere bavyitwayemo neza. Nkaca nshimira rero abaraye batowe muri ico gihugu ngene bavyitwayemo neza, nabo bakaba ariko bakora neza cyane. Nshimiye kandi uburongozi bwo muri Tanzania, yaba nyakwa ambassadeur yatwakiriye neza n'ibiro vyiyo twakoranye neza cyane. Nkashimira n'umurongozi w'ico gihugu utwara Diaspora Constante Michel ingene yavyitwayemo neza, nawe akatwakira ko organize. Hama rero sinoreka gushima ngo shimira abarundi bose hamwe ivyo bihugu twagiye turacamwo, kuko twaronse umwimbu urenga cyane wo twari twiteze. Mu misi yahera bavuga ngo abarundi baba ngo muri Tanzania hakujya yuko ataraba Diaspora, ariko nasanze aba Diaspora bakomeye kuko batanze amahera menshi cyane. Majambo make rero nivyo nta bindi norenza ngaho, c'est juste gushima. Nkabwira abarundi bose yuko twahinduye ingendo, no kuvuga twaramaze guhindura ingendo muri Diaspora. Turi muri Diaspora idasinzira, yunze ubumwe y'ibikorwa. Twararirimbye imyaka myinshi civugo c'igihugu, le slogan national, tuvuga tuti ubumwe ibikorwa amajambere. Uno munsi rero nk'abantu batembereye isi babaye mu mahanga hirya no hino, n'umwanya wo gushira mu ngiro ivyo twabonye, ivyo twari tuzi tumaze imyaka dufise, tugashira muri pratique. Umwanya rero w'ibikorwa niwo dushira imbere. Nkagira ko ntera kamo rero abarundi bwa mbere babona ko twokorana, babishoboye, ba aplike bazana amadosiyo yabo ku munsi wa 3 kugira ngo turondere abakozi babishoboye dukorana. Hanyuma nkatera kamo abarundi bari hanze kwitangira inyubakwa twatanguye. Igikorwa twaragitanguye, tugeze ku mamiliyoni yaba 300 mu bihugu bibiri gusa, uravye ingene abantu bariko baritanga.
ni cizere neza cyane ko imiliyardi 50 twifuza gushika ku mezi 3 ko tuzoba dufise kugira ngo twubake. Rero nterakamo abarongozi bose b'iki gihugu ubwa mbere yuko imvugo ibingira turimvye Burundi bwacu we Burundi bwacu nyene, hanyuma tuvuze ngo bimwe bikorwa amajambere bumwe nyene, kuko ivyo twabayemwo birakwiye. Umuntu ataciye ubwenge mu bintu kuva 66 twicana tugwanyana kugera uno mwaka, urumva imyaka irenga 60 hafi 70 kameme tugumye dukora amakosa yayandi nyene, twoba turi kaga koko bavuga. Numwanya rero uko duhindura ingendo kugira ngo tuba abantu nyabantu. Aha rero abo muri diaspora twaravyumvikanye, bo barabizi yuko turi ku umuvuduko w'iterambere. Mu myaka 3 tuzoba tugeze ahantu hashimishije, niyo twagenda uko tuvyiyumvira cyane kuri plan twihaye imyaka 3. Umwaka wa mbere ni plan d'unification et de construction, umwaka wa kabiri ni mécanisation agricole, ha mu mwaka wa gatatu ni kuzana ama energie renouvelable mu iki gihugu. Rero diaspora ntitugomba kwiba diaspora y'abantu bazi kuvuga cyane bimvuzi, oya tugomba diaspora y'abantu babahinga bazi gukora kandi bafise ubumenyi mu bisata byose bitandukanye bw'ubuzima bw'igihugu, hama bakagaruka gutera mu iterambere ry'igihugu. Leta dufise no munsi ngo mitera kamata Barundi ngo mudufashe kameme numwanya wo kugaruka rero kugira ngo dufashe kino gihugu. Mugandi shora kugaruka twebwe nyene iyo turi mu ivyo bihugu tuguma turyana nk'aba abantu rwa gasore yavuga. Ni vyiza rero yuko twikubita gashi kugira ngo twubake. Rero nababwira yuko twiteze ibintu vyiza cyane mu mwaka umwe, turakeneye kubona ihinduka. Aha rero mwebwe journaliste cyenda babwira ubwa mbere turabaterereje nkuko nabandi tubikora, kandi nta muntu wadaterereza. Turabaterereje itafari basi rimwe y'amafaranga 10 y'amarundi basi umwe wese azoyatange. Ni igikorwa twatanguje kuva ku itarike 17. Twifuza ku itarike 17 y'ukwezi kwa11 iyi fundraising izobiheze kugira ngo turaba tugejeje dutangure rero gushira ku itafari rya mbere kuva mu kwezi kwa 12. Nta nkeka mfise, nta makenga mfise, kuko umurundi akunda igihugu agiye kuboneka, ubucanka nawe nyene agiye kuboneka, kuko twaravuze umwanya munini tudakora. None ukwemera kutagira ibikorwa ko bagupfuye, numwanya yuko umuntu w'umupatriote ukuri avuga ati kameme ikikwa ni ciza nanje ukoko kwanje nguku interanje ngiye. Rero tuzotegura umunsi wahariwe igikorwa, umunsi wahariwe gukunda igihugu mu ba diaspora bose ku isi, aho tuzoba twese turiko turitangira iyo nyubakwa atanumwe avuyemo. Nonga ha mu Burundi nuko nyene mwitegure rero. Ikintu ca mbere support basavye no kubishikana kure, mubabwire ko hariho diaspora ndundi idasinzira yunze ubumwe y'ibikorwa. Ni jiste rero kugira ngo twumvikane, diaspora kwa dufisa aho hambere yari diaspora irimwe abantu badafise intumbero. Uno munsi ni diaspora turimwo, ni diaspora y'intumbero. Shatse kuvuga diaspora y'intumbero no kuvuga diaspora ifise ikigamije. Dufise rero plan y'imyaka 3. Mu myaka 3 dukeneye yuko ngaha mu Burundi bavuga bati abarundi baba hanze koko baraterereye mu guhindura ishusho y'igihugu. Apana ngo baratereye mu gusambura igihugu no kukizingamika. Bavuga bati baratereye mu gukiza igihugu no kukirokora, na cyane cyane mu guhindura ishusho y'u Burundi haba mu Burundi no hanze y'igihugu. Rero ndabaterereje ukwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Ntimuzoze muraza gukamera gusa, muzoze muzanye n'amahera, sibyo? Kugira muze muraza muvuga muti twaje interaniro yacu niyi, ariko naje nazanye itafari rimwe ko mwese murahembwa. None sibyo? Umuntu wese ahembwa azane basi idolari rimwe kugira ngo mudufashe, sibyo kamadama? Muze muradufasha mu buryo. Majambo make ni ivyo, c'était juste gukenguruka akona ko ndagacishijemwo kugira ngo twese abarundi twikubitagaje. Ntishobora guma turimba Burundi bwacu bukeye tukabigwa nko mu bantu. Turimbe Burundi bwacu no munsi ngo abahutu batwa n'abatutsi. Turimbe Burundi bwacu ngo ejo ngo imigambwe ngo abemera ngo mbwa muri kutesi n'abagwanya. Ivyo oye vyaratayigiye. Haya rero nababwira ikuri, igihe zo batugikenye ivyo ntibizohera. Reka tugira urugamba rwo guteza imbere igihugu kugira ugwaruka n'abantu bose baronka akazi. Hanyuma ubwo rugamba turushitseko urabe ko umuntu wese atavyuka arondera ivyo akora. Namwe abashonaliste rero hanyuma muzoze namwe izi nkuru muza murazigura, kuko nagiye muri Hozeye Dar es Salaam abantu baza kumfata amasanamu babanza kumpa amahera.
namwe muzoze muramba ivyo arivyo vyerekana yereka kameme n'ivyo ndabivuga kugira ngo ngomba yuko n'Uburundi tugera ku rugero kameme ifo ko muvyumva kubera no musata amakuru menshi dufise mu Burundi abajournaliste urumva donc bararondegwa mu gihugu giteye imbere abajournaliste ne warondera abantu kuvyumva ibihugu biteye imbere kugira ngo je ngirishe interview ubaza kumpa na karorezani ni blague c'est juste kuko tugomba ko ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu tubizamura twabitanguye rero turi ku muvuduko udasanzwe je ndashimiye abarundi bo muri Kenya Tanzania na Uganda vraiment yabaye example ntaniteze ubu rero tugomba duheraheza muri Afrika y'ubuseruko tuje mu bihugu bya Afrika tuje muri Europe hama tuje muri Etats-Unis kugira ngo umurundi wese twifuza kwegeranya imiliyoni z'ababa 10 z'amadolari kandi mu mezi 3 gusa aho rero abarundi bose baba hanze bumvise ko igikorwa ari cyabo bose bakavuga bati turavuye muri bwa buntu bw'uburofa twamaye imyaka yose tugiye muri phase ya kabiri yo kwiyubaka ya phase d'unification kwirondera kugira ngo tugire ikintu cy'urunani nico turi mu nico tumara rero tuvuga tuti abantu bafise intumbero yo kwama babomora bitegure kuko tugiye guhangana twe tugomba kubaka ubuye tugiye guhangana n'umuntu imisyo yiwe yamuzanye kwisa ari gusambura atubaka ko tuzogwana kwe hanyuma ubu tugiye muri phase rero yo kwibaka dabo abantu tuba hanze kuko twaragize imparo dusanga umurundi wese ari hanze atanze $100 tworenza ni miliyoni 20 z'amadolari donc urumva nta excuse nimwe dufise ngo mu Burundi ntibigenda mu nimeze uku nuko okay niko turaba patriot genda muri Kenya habana n'abo patriot namwe yidoga ngo iwacu avuga yashitseyo yahonyoyeyo hama gaterera mu iterambere agatanga iciyumviro hamaga akabishira mu ngiro natwe rero tureke kuvugira kure cyane tuze kino gihugu buye nibaza ko turi mu nzira yo kugira ngo tugaruke nk'abantu bashasha abajambo yagwa gasore na ndade yarakomeye cyane tuze turayisunga kandi azodufasha baratubwiye ibintu bikomeye gose muri kahise nico bituma nifuza yuko umurundi wese akunda igihugu ayagende naho na Rumumba muri Kenya yavuze ijambo rikomeye cyane yavuze ati sinzi ko mwabyumvise yavuze ati abarundi bose baba hanze y'igihugu cy'u Burundi tubateye akamu gukunda igihugu cyabo no kubyikorera ubu n'umuhinga mu byo gukunda cyo kwigisha abantu gukunda Afrika n'ibihugu byabo ati ntihagire umuntu areka gukora ikintu mu gihugu cy'u Burundi ngo kubera leta iyi ihari canke nizoza kuko leta zihari nizahabaye nizizoza zose zizogenda mugabo uburundi buzokwama nta muntu numwe rero yoreka gukora ngo kubera ngo intwaro ngo ari aba ngo je nzoza gukora mu Burundi ngo bahavuye uba wihenze ntubukunda igihugu wecu ukora ico gihugu nyene bagiyemwo kuko nturi umupatriote avuga ati uko biri kose utwara uwo ari we wese turaba abantu nyene babaye mu Burundi hari abantu bagwaye imvunja basi je umuntu abahanze ndaterereye ibikwasho 10 kugira uwo muntu tumukura imvunja ndatereye umuti ugwanya inda mu Burundi uni umupatriote nayo gumuvuga ngo hera abantu barakenye bibaye ngombwa mbere ukajamwe mu gukokeza kuko ndababwiza ukuri abanyepolitike ntibakundana none bokundana gute yu kandi umunyepolitike akorera ku byakunani umunyepolitike akora ku byakunani aho ofisi intege nke ntihadugira no kuvuga iyo abantu bariko barapfa bashonje umunyepolitike acagomba ko biguma uko nyene umunyepolitike ni kwameze kugira ngo nawe azoronka hadugira yereka abantu yuko nawaje nkurukiza kuri abo bantu mugumu patriote si uko ameze umuntu akunda igihugu avuga ati malgré tout abantu barashonje tugira uruhara mu kuzana amahinguriro mu kuzana iterambere mu gihugu mu gisata cy'uburimye kugira ngo tugaburire benshi majambo make rero twese duhamagarirwa kuba aba patriote abantu bakunda igihugu kuko haba mu Burundi narabonye abantu benshi batakunda igihugu ari mu iki gihugu kandi bari ngaha bakita bagikunda kandi atari byo ubu rero umuntu akunda igihugu ategerezwa kurengera inyungu z'akagwi akaraba inyungu rusangi z'abantu bose abari hanze y'igihugu bita ba diaspora hari abantu bita ba diaspora bakomeye bakita bakunda igihugu n'abatari bo umuntu akarimba Burundi bwacu aheje gutanga amahera kugira uwundi murundi yico ijambo rimwe ntubukunda igihugu ukunda igihugu ntugomba ko umurundi apfa ntugomba ko umurundi agogwa ntugomba ko igihugu kigira ishusho mbi mu mahanga twese rero duhamagarirwa kuba aba patriote kugira ngo tubibemwo ijambo icivugo cy'u Burundi slogan yacu twambaye mu imyaka yose idufashe ubumwe ibikorwa amajambere ayo majambere ntiyokunda tudafise ubumwe kandi turi binebwe tweza kugira ubumwe hama tugakora imana ibahezagire mwakoze
Sport irasinzira